isuzuma mu bisanzwe nisuzuma yitwa PFA nisuzuma riraba ingene leta iyo ari yose ishobora kuba iriko irakoresha leta ingene ikoresha amafaranga y'igihugu amareta kwa PFA nisuzuma riba iyo suzuma rero irakwereka aho ugwaye n'utunenge ufise biri bikweretse nicari kugira tuti niwirabe mu kiyo ngiryo raba rero ingene wokosora nta bindi rikubwira ushaka urakosora ucanke ukareka urumva rero PFA rero yarigeze ko mu 2012 icegerayo kirasohoka ico gihe harabi yindi mu 2014 mugabo icegeranyo nticasohoka ubu rero mu 2023 iyo nunze iyo suzuma ryasubiriye rero uwo mugwi cyo bitare kozita ubikora waraciye no ngaha urabaza n'abandi société civile baratubaza agira gute warasohoye icegeranyo rero ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mungene imigambi itegurwa planification ingene amafaranga atunganywa ingene ikontrol rigenda twasanze utunenge ari twinshi nico bituma rero tuvuga tuti iryo barura rigahera bibi ntango yuko leta ikiza ico gisata uko je ndasubiyemwo ico gisata kitakorowe ibi byose biri kubara ngo byiterambere ntibishoboka aya izingwane zose turi mu byo butunzi ziboheye aho hantu bica bigaragara iyo imigambi itunganya nabi iyo amahero tare kurakurikirana bica biba ikibazo n'ivyo amadovize tuzi ubwa mbere ho uri kurabikutunganya nabi nta no kwizera ngo agufashe ubugira kabiri n'amahera yawe utazi kugira priorite ngugira imigambi y'iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification ucukora ibikujemwo bitagira akamaro bizanira inyungu bamwe muri bari mu kiga ca leta nico bituma rero nk'ubushakashatsi ca leta twofata yuko gotangura no sinzi no byita budukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha kuko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane zitameze neza haba ingene amadeni akoreshwa haba ingene abantu baronka amasibuvazo bagira gute urabona mu turenge twinshi dusabe rero yuko umushikiranganje w'agaca leta tumutera intege iryo barura ntirize cerija mu kabati ibivuyemwo tumutera intege ahubwo bizana amahinduka ibitegurwa ry'amafaranga leta iri kirakoreshwa yitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ingene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose ije muri budget imenyekane tutangura ingendo ushaka dukire Uburundi tudahindutse dukira na gatoya tugatereka kandi abakozi bakurakuru ba leta niyo uri kurabumva umengo ntibashaka guhinduka bashaka muri vya bindi nta wunkontorora amara leta ndakoresha uko nshaka ingiriki banyuruze atacabira control nizibe ntumenye priorite abantu batanga amahera uko bashaka atagikurikiranwa ibyo bintu bihagarare kabisa bihagarare duteye akamu mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere ibarura rya PFA kamukariheze ibirivamwo nimba bashaka ko dukira ntibikire ngo bamasigara cicara kuko uwo mugambi nta marekomandasiyo guha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka ntibikosora kwere twarabibonye ko ibyo gukosora ari byinshi.